ndabaramukije kandi amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Uyu munsi wacu wa kabiri tugiye kubana dusangira kuri bino binyegezwa bidasanzwe twebwe Imana agiriye ubuntu ko tumenya. Kandi nafashe umwanya ndasoma kandi igitabo ca Yobu. Nibutswa yuko Yobu ntiyigeze asoma igitabo ca Yobu. Ariko igitabo ca Yobu nitwe turiko turagisoma. Yobu ivyamubaye ko ntaho yarabizi. Ariko itandukaniro ryacu nuko twebwe turabaverti muga malgré yuko twabaye averti tukabananya tuba victime y'imikorere y'isi y'imwemu kubera kutamenya. Ngira umuntu rero ndi wowe ngo wowe uragiye gusoma igitabo ca Yobu. Haleluya. Wene ubwizwa kubaho uko ariko kose wewe kuko Imana yagiye kuvugana nawe. Wewe urafise ibyo ugiye gusoma, urafise ibyo ugiye kubona, ariko hari abandi babonye gusa ibabako batazi gituma ariko arayibako. Yobu yabaye victime y'ama réclamation atanamo yigeze asoma ibijana n'ama réclamation. Uyu munsi ngomba subire kandi ninjire ibwina gatoya. Uyu munsi ndagiye kuvuga definition y'ibijanye n'ama réclamation canke gusabwa kubera mu isi y'imwemu. Imana niyo yatugirira ubuntu turaza kwinjira mu kindi kibanza kindi aho ugiye kandi gusura kuguruka amaso no kumenya ukungene witwara mu vy'ubu bugingo. Amen. Fasha gatoya umpe Luka 22 turasoma umurongo wa 31 hamwe n'umurongo wa 32. Numva arico canditswe no herako, ariko twinjira tuvuge mbega gusabwa gufise intumbero iyihe, gusabwa gufise intumbero iyihe ku buzima bwacu, canke gusabwa ni iki? Mbe umuntu asabwa haba iki canke haba gusabwa haba iki? Ivyo ni ibibazo uyu munsi tuza kugerageza kwishura biciye mu ijambo ry'Imana. Sindi ko umusomyi wanje yoshobora kumfasha. Luka 22:31 aravuga ngo ati Simoni Simoni, raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'ingano, ariko wewe nagusengeye ngo kwizera kwawe ntiguhere, nawe ni wamara guhinduka uzuremeshe bagenzi bawe. Duga kandi kuri 31 ati Simoni Simoni, raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'ingano. Simoni Simoni, ubwa mbere na mbere kamwe duce mu vyigwa gato vya Bibiliya avuze ngo Simoni, ariko uyu yari yaramuhinduye izina, nteracitwa Simoni. Umunsi bahura babaye connecté na Andre yamuhinduriye izina mubya ngo ntuciswe Simoni, ariko wiswe Petero. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe. Simoni yari yarahindutse. Mugabo bigenze gute ngo Yesu amubwire ngo Simoni Simoni, kandi iri zina yaramaze kurihanagura? Kenshi yo Satani azana ama réclamation ku buzima bw'iwacu ahagarara kenshi ku bikorwa byo muri kahise. Uwo ariko arasaba ngo agosore ntariko asaba uwo Yesu yahinduriye amateka, ariko asaba kuko izina rifise amamoko, izina rifise ama origine. Uyu Simoni abari baramwise Simoni hari catumye bamwita Simoni, hari ivyo bari barakoze. Ivyo tubona muri Yohana 9 babaza Yesu icatumye urya mugabo avuka ari impumyi, barabaje ngo mbega niwe yakoze icaha canke n'abavyeyi biwe.
umuntu yo kwibaza iki kibazo bigenda gute ngo babaze ngo niwe yakoze icyaha kuko yavutse ari impumyi. Mbega umuntu ashobora gukora icyaha ataravuka? Iki gihe abisirayeli barizera ikintu cyitwa reincarnation, aho umuntu bashobora kwizera yuko ashobora kubaho mu bihe kanaka, umuntu ashobora kubaho muri iki gihe akazobaho no mu kindi gihe kindi. Rero iyo umuntu yakoze amakosa muri kino gihe yaba ariko arabamwo agapfa, harashobora kuzumbya umuntu cyangwa wa muntu ashobora gusubira kuzogaruka. Ibi baravyizera. Nico gituma tubona nko muri Bibiliya babaza Yesu ibijanye na Yohana umubatiza akavuga ngo ni Eliya, cyangwa nawe nyine akabaza ati mwumva abantu bavuga ngo ndindi. Bishoye bavuga ngo bamwe bavuga ngo uri Eliya, abandi ngo uri umuvugishwa n'Imana. Baba ariko bavuga umuntu yabayeho kera, mugabo ariko bamubona mu bihe kanaka bariko barabamwo uyu mwanya. Donc ni ikintu ca reincarnation. Bavuze ngo niwe yakoze icyaha, mwari majambo bashatse kuvuga ngo niwe yoba yarabayeho agakora icyaha muri ico gihe yabayeho, ubu rero aragarutse ariko arasubisa ibyo yakoze kera. Nico bari bashatse kuvuga ngaha. Hama mbwa kandi bacha bavuga ikindi kintu, barabaza ngo mbega n'abavyeyi biwe baba barakoze icyaha. Vyumvikana neza yuko umuvyeyi arashobora gukora icyaha umwana agasubisa amareclamation. Numva amen meze neza. Nico gituma Yobu yabayeho ubuzima nibwira yuko abantu bimwe tubwiza kumenya kandi tugatahura. Magato Yobu igice ca mbere dusome duhere ku murongo wa mbere nyene urabe ubuzima bwa Yobu kungene bwari bumeze. Batubwira ngo mu gihugu uzi hari umuntu yitwa Yobu, kandi uwo muntu yari umuntu atunganye bw'umugorotsi, yari umuntu atunganye bw'umugorotsi, yubaha Imana akitandukanya n'ikibi. Ikinaza kukivuga abantu benshi barasubisa amareclamation kubera kutitandukanya n'ikibi. Komeza ku murongo wa kabiri haravuga ngo yarafise abahungu ndwi n'abakobwa batatu, bose hamwe batutariza 10. Itunga ryiwe ryari ibi bintu ndashaka ko mu bitahura kuko siniko nza kubivuga uyu munsi nzo bivuga ejo. Amatipe de réclamation tubona batanguye kuvuga umwidondoro wayo mwana, bari kuva kuvuga uwo mwidondoro kuko ibi bariko baravuga hano nivyo tuza kubona Satani asaba Imana kugira ngo yonone mu buzima bwa Yobu. Icambere batubwiye ukungene Yobu yarameze, icya kabiri batubwiye abana biwe, batubwira n'ivyo yaratunze. Ibise ndabivuga ni vyinshi. Mpa ku murongo wa 4 hari ikintu ushaka c'umugigwa Yobu yahora akora, kandi abahungu be bahora barondera amazimano mu nzu y'umuntu wese muri bo ku munsi ashinze, bagatumira abashiki babo uko ari batatu ngo baze gusangira. Wari umuryango ni wari umuryango ushize hamwe, wari umuryango ugiye wari wuzuye urukundo. Kenshi mu miryango atarukundo ruba ruhari n'ama consequences y'ama réclamation, kuko iyo ama réclamation aje aza gukomplika ibintu. Iyo ama réclamation ariko ari yabata ku muryango umwe wese aja ukwiwe. Nico gituma tuza kubona ama réclamation Yobu yasubishije yaje kumutandukanya nabiwe. Hari abantu muri ngaha muri kino kibanza mufise abo muvukana bagira neza barundi, muga adashobora kugira neza mwebwe mufise ico mupfana kandi gikomeye musangiye amariya y'amaraso. Ico ni kikwereka yuko haba hariho réclamation yamaze kuba. Aho réclamation iri nta rutonde rusubira kuba. Nico gituma ejo twavuganye amaze abakomeye Petero yanditse avuga ngo mwirinde ibiboreza, be sober. Ni mube abantu bari lucide, ni mu abantu batahura ivyo bariko barakora, ni mugafe gukora ibintu gutyo nyene. Ikintu cyose mugikora muzi impamvu muri ko munagikora. Umuntu ngasanga ari jeune hanze, mugabo muhira iwiwe histingi, n'umuntu w'ingumyi, n'umuntu atafite icyo yikura, n'umuntu ababaza wo mu rugo rwiwe mugabo akagira neza barundi. Ivyo nibipfa kuba gutyo nyene. Ico nikikwereka yuko haba ari ama réclamation yabaye. Ata ama réclamation araba umuryango wa Yobu wari umeze neza. Mbwira umuntu ndi wati iyo ata réclamation zihari ibintu biba bimeze neza. Igihe utanguye kubona ama resistance umenye neza yuko hariho gusabwa kwabaye novuga kwafashe ikibanza mw'isi y'imhemu. Yobu nta kibazo na kimwe afise, niwe yari umuntu ahagaze neza mu gihugu uzi,
niwe muntu tubona umuryango we wari sude, abahungu be baratumira abashiki babo iyo baba bari bakaza bagasangira, nta kibazo umuryango wari ufise. Yobu yari afise amatungo, ingamiya, intama, ibitandukanye. Atahekramasyo iraba everything, ikintu cyose cyari mu kibanza cyacu. Iyo reklamasyo zitanguye, ibintu bitangura kuva mu bibanza byabyo. Mbwira umuntu wese ati iyo ibintu bitanguye kuva mu bibanza byabyo, haro reklamasyo yabaye. Ndashaka kwinjira ibwina gato oya. Ngiki kintu kikwereka ko ari reklamasyo. Mbabwira ikintu kimwe, nta muntu numwe, narivuze ku munsi w'ejo nabisubiremo, nta muntu numwe afise amasezerano akomeye ku buzima bwiwe, nta muntu numwe Imana yumviriye ko, nta muntu numwe Imana ateguye gukora nawe atagira reklamasyo ku buzima bwiwe. Reklamasyo ntizihaba kubera ko wakoze ibyaha. Reklamasyo ntizihaba kubera yuko wabaye umunyantege nke. Ariko iminsi yose munyumvirize neza, hariho ibidasanzwe bigiye gufata ikibanza. Satani ntashobora kuvyemera kuko hariho ibintu atabiparanganije mu buzima bw'iwawe, ivyo bintu bibera umugisha abandi. Nico bituma mu mareklamasyo kubona mpagatoya umurongo wa 5 tanashikira mu mwanya. Nuko iminsi y'amasimano yabo yahera, yo yabatuma ko ngo abeze. Ikintu kirakomeye cyane bavyeyi muri ngaha, urashobora we kudasabwa mwagasabwa uruvyaro rwawe. Nimugire ino conscience yuko investisa, haleluya, yuko investisa mu buzima bw'imwe bw'abana banyu. Iminsi yose Yobu aba bana nta kibazo bari bafise, mugabo Yobu igezo bahesije amazimano yabo, Yobu yarabatumako ngo agire iki, abeze. Akavyuka kare mu gatondo agatanga ibimazi. Wowe utanga ibimazi kubera yuko hamaze kuba ibitangura koronekara, hari intambara amaze gutangura kugwana. Ariko Yobu yatangira imazi abana biwe atahekramasyo ziraba. Sitwa muneka aranyumva? Umuntu w'umunyabwenge mu bijyanye n'intambara tugwana hano mu inosi ni umuntu yiyekipa, ni umuntu yitegura intambara zitaraza. Haleluya. Igitabo cyitwa Art de la Guerre nasomye, hari article ivuga ikintu gikomeye cyane nkunda cyane, bese munakunze kuyumva. Qui veut la paix prépare la guerre. Who wants peace prepare the world. Nimba ukeneye munyumvise, nimba ukeneye guhora igihe cyose uzigamwe mu vyawe, tegura intambara. Ntitugwana kubera ko twatewe, hari igihe tugwana kuko turiko turatera bazodutera. Nehemiya amaze kumenya yuko hari amahekramasyo ari karaba kuma hanga abakikuje ba Sanibalati bapanga imipango, ba Tobiya biyumvira ukungene bamudetuse. Mbabwire reklamasyo nico kintu cyose cy'umugambi mubi w'umugwanizi kugira ngo udasikaho Imana kukeneye. Siko muri ko muranyumva, kandi ngo ndakubwire yuko vyishuzi n'umwasi wawe arabizi. Nico gituma utabiza gusiya bwose, ntiturashika mu ijuru, turacyari mu isi. Kandi Yobu niwe yavuze, nabwiye Yobu ntiyasomye igitabo cya Yobu, mugabo yaranditse aravuga ati umuntu ari mu isi ntaba ari mu ntambara. N'imisi yiwe ni nk'iy'umucangero. Umucangero si umuntu yoroherewe mu buzima. Garuka gatoya inyuma. Akeza abana biwe, agakoroka izo cyane akavyuka kare, nyarukiriza. Kuko Yobu yavuga ati, umviriza no muntu, iyo tukurabwira ko nkunda igitabo cya Yobu, uretse ko ari igitabo cya mbere gishaje muri Bibiliya, ariko mugabo ni igitabo kimwe mu giteye ubwoba. Yobu ni washaka kubwira comment tu peux sentir imyuka mibi utanize gusenga ngira discernement. Yobu niwe atubwira ibijanye n'imikorere y'isi imwe n'amategeko yayo, nta ndi muntu yabivuze. Yobu ni wavuga ikintu gikomeye, avuga ingene Imana ikora ibintu, avuga ngo ninde yagize icyama kugira ngo nanje ngire ico ndamuha. Yobu avuga amajambo akomeye cyane, umviriza hano rero, kuko Yobu yavuga, yaribwira, he will get up early in the morning and offer a burnt offering for each of them. For Job said to himself, yaribwira,
Perhaps my children, abana banje, have sinned and have cursed God in their hearts. This was Job's regular practice. Yobu yaribwiye ati ubwo abana banje ntacyo babakoze, sinzi ivyo biriwemo, sinzi ivyo babayemo, mugabo jewe nk'umutwe w'urugo, jewe nk'umugatekeeper w'urugo, jewe nk'umusiba w'urugo, ntegerezwa kuveya ku buryo abana banje baguma bera imbere y'Imana. Raba kino kintu, Yobu ni waduha innocence, ukuno kumenya kwa kuno kuri kutigezwe kumenyeshwa mu bindi bihe yuko ushobora, munyumvirize neza, ushobora gutabara ubuzima bw'umuntu yakoze amakosa. Ushobora kuba mu kirengero cy'umuntu ya defaye. Ushobora kuba mu kibanza aho uwujijijwe ivyo yakoze ashobora kuba epamye kubera icyo we wakoze. Mbabwira ikintu kimwe, suko ibintu bisohora bitunganye, mugabo nukumenya kumwe bitunganye bidatunganye. Hari ikintu iryo jambo rya maringora kurivuga, mugareka ngerageze kurivuga mu Cyongereza ko iracari tano ndashire kuri jewe. Iyo dusomye abikono ba 2:5 ku murongo wa 21 havuga umwe atigeze kumenya icyaha Imana muhindu icyaha ku bwacu kugira ngo muri yo duhinduke ugoroka kw'Imana. Utigeze akora icyaha yahindutse icyaha ku bwacu. Mwisi y'imwemu, mu vy'imwemu biremera yuko shobora gucika muri wewe, shobora kuba mu kibanza cy'iwawe. Siriko mureka mva muri icyo kibanza. Iyo twabona nababwiye ubushitsi kurabwira ibijanye n'agaciro k'amaraso mwisi y'imwemu, igitungwa cyarashobora gutuma umwisirayeli yezwa adaharugwa ko ivyaha vyiwe, kubera ko hari icyashoboye. Mbabwire meme no mu bijanye na jurisdiction, umuntu arashobora iyo avyemeye arashobora kuriha umunyoro wawe, arashobora kuja, arashobora gukora singiri bacita munuzeya, arashobora gukora igihano cy'iwawe. Ico abakeneye n'umuntu asubisa iyo sentence. Iyo abonese baramufa, nico gicuma iyo umunyoro agutorokanye ni wowe ucusubirayo, kandi kijya gihe nyene yokoze nico nawe ucukora to ucuja mu kibanza ciwiwe. Darmon spirituel nico gituma ushobora kubona umuntu, munyumvirize neza, bashobora gufata ubuzima bwiwe bakabuguza n'ubw'uwundi. Umuntu bakamuha umubiri ushaje w'umutama agiye gupfa, nabo bagatwara umubiri wiwe ukiri muto bakawuha wa mutama ashaje. Ivyo birakoreka n'ama exchange abadalmon spirituel. Umuntu bagafata uruvyaro rwe bakaruha uwundi. Umuntu agafata servo y'umuntu. Twarigeze kera les années 2005 guhura na ka y'umwana umukobwa afite imyaka 19, aho twamusengera mugabo afise ubwenge bw'umwana w'imyaka 3. Bari baramuroze akagira ubwenge bw'umwana w'imyaka 3. Umukobwa kuze imyaka 19, ugasanga ariko arakina kurya abana b'imyaka 3 bakina, ugasanga ariko arahekereza utuntu, afise ubwenge bw'umwana w'imyaka 3. Dusenze Imana yatubwira ngo uyu muntu baramugurije ubwenge. Umunsi twareklama garukana ubwenge bwiwe yatwawe, niwo munsi nawe nyine bwiwe yatanga ati ibintu ariko ndakora nibiki, asubira ku muntu ari normal. Ivyo biraba muri nonsi. Narababwiye ukungene baguza intebe z'ubwami, narababwiye ukungene abishekemu barumde ukungene bahindukiza ibijanye n'ingoma. Rero Yobu yahuri getu siyibaza ati abana banje kumure bacumuye, abana banje barogose ku Mana, akamigezo sari kabatangira ibimazi vyo kubeza. Eske ukorera iki umuryango wawe? Bawutangira ibimazi umwe icyagaciro akirindura kizigama. Hano ndafise abajeune papa n'abajeune mama muri ngaha, umviriza tangira ibimazi ku bw'abana banyu. Anticipa. Urazi mu migani batubwira ngo umunyabwenge yanticipa ibihe, narindira kibihe imushikako, aranticipa. Umuntu wese umunyabwenge ariyumvira igibintu tazoba bimeze neza. Je tubibitubwira ngo iyo baza kuba abanyabwenge bari kwiyumvira kubijanye n'iherezo ryabo. Baho umvise umunyabwenge nubaho Yesu yiyumvira ibijanye n'iherezo ryewe. Kuba wamwibasika imisozo kwama uhembwa kumwisho nturi kurakora nk'umunyabwenge. Umunyabwenge n'ugerana akabati mbega umunsi akazi ko hagarara, koma iske nzobaho n'umuryango wanje.
abantu misose babaho nkawo mengo ejo uravyumva nahabo abantu misose amabatangara siriko muri ko muranyumva benshi bakubiswa n'amakrize akomeye nikora ko ntibari bavyiteguriye siriko muri ko muranyumva Yobu yahora igihe cyose atanga ibimazi byo kweza abana be aha ni imbere y'amahikramasi. Okay, twagiye sisi rero sisi ashatubwira ngo umunsi urizina abana b'Imana baje abaje twasomye ejo basengereye uhoraho kandi na Satani yazananye nabo. Uhoraho abaza Satani ati uvuye hehe? Satani yisura uhoraho ati mvuye gukwiragira mu isi raba kino kintu no kuyigendagendamo. Munyemerere dukoreshe amajambo y'Icyongereza umviriza. Where have you come from? The Lord asked Satan. Satan answered, the Lord, I have been patrolling. Iri jambo patrouille mu gifaransa twese turizi nk'abarundi nk'ijambo gukizura. Twebwe turashobora kuba turyamye mugabo hari inzego zijejwe umutekano zamaziko zirakora ama patrol. Zamaziko zirakora ama patrouille. Abo musura guhura saa 8 musura guhura saa 10 ntibaryama biva muri mbasha nukugenda genda bagenda bakonstate ibiriko biraba ahantu kanaka. Na Satani ibi ni bintu uyu munsi akora icyo yama ariko arakora yama ariko aragenzura yama ariko arakora gukizura akizura ashaka iki yama ariko arambega nta muntu yoshobora gukondana aba bantu b'umuryango. Mumvise neza kino kintu iyo turiko tubona ukungena Imana yanka ishacu ubupfumu kwibaza ubupfumu bwo gusenga ibigirwa Imana ariko ubupfumu ni irembo ryo mu buryo bw'imhemu munyumvirize neza rikondana abantu ho mu muryango. Yesu aravuze ikintu gikomeye cyane muri Matayo 10:36. Matayo 10:35 haravuga ngo yo enemies kandi abansi b'umuntu vuga ngo abansi b'umuntu bazoba abo mu rugo rwiwe. Ntibavuze ngo abansi b'umuntu bazoba abo mu gihugu kibanyi ciwe. Bavuze abansi b'umuntu bavuze umuntu bavuze ni kuvuga ngo wewe jewe n'undi muntu uwo ari we wese umwansi wanje ubwa mbere na mbere nuwo mu rugo rwanje nuwo dusangiye amaraso nuwo dufise duhuriye kubijanye n'amaraso. Siriko muri ko muranyumva aya majambo Yesu ntiyafuye kuyavuga gutya hepfo asavuga ikintu gikomeye umurongo 37 asavuga ngo ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba ankwiye kandi ukunze umuhungu we canke umukobwa we akabandutisha nawe nyene ntaba ankwiye. Mwene majambo ariko aravuga abamambre mu muryango bamwe ba mufite nyamarien novuga y'amaraso mufite muhuriye kubijanye n'amaraso abo misi yose iyo muyivuze neza habonetse umusatani ari karakizura ire kora amapatrol yiwiwe abari karaba nta muntu yokondana urya muntu yamarika mu miryango yacu ninde nimba hari umuntu atoye yuguruye irembo Satani yinjira akabangamira abo mu muryango w'uwo muntu. Nico gituma amahekramation nzo yavuga amahekramation tugira kenshi y'imigango n'amahekramation avuye kubuguruye amarembo mu miryango yacu. Siriko muri ko muranyumva. Haleluya. Umuntu atombaza kinone abantu bose baturoga batiza kuva mu miryango yacu. Oya. Umuntu mugabo azoshobora kugushikira kugira ico agukoze ko mujanye ivy'uburozi. Ateza kuronka access ku muntu agufise ko access akaro kasanzwe. Hano muri no tutabona umuntu ashobora kuba afise carte bancaire yama carte nyene murayabona ijya karata isufi yuko ndayiguha uvoyajije nkaguha code uzoyikoresha nka igende ko ndayikoresha. Nico gituma Petero igihe byari byamugoye kuroba yagize ibibazo byinshi
Bibiri tubwira ngo Yesu amubwiye ngo terera, yambwiye ngo kubw'ijambo ryawe ndaterera. Ubundi kubwanje nta na kimwe ushobora kuronka. Mugabo wewe ufise access ku mazi, wowe ufise access ku binyabugingo by'amazi, wowe ufise ubushobozi, wowe umuremyi, wowe Mana waremye amazi n'amafi, kubw'ijambo ryawe, kubwa modo passe yawe ndaterera. Haleluya. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Umuntu nimba umuntu ashobora kubera umugisha abo mu muryango wiwe, nimba umuntu ashobora kubera umuvumo abo mu muryango wiwe, so kuzocuvumwa mugabo uzogira intambara utejwe n'uwo muntu. Akaro kari sembe, iyo umuryango atari umuryango watatanye, umwe muri uwo muryango akagira ikibazo n'akarori, bakafata yo umwana wa naka imodoka iramugonze, ndakubaza ikintu kimwe vy'ukuri bitashanganye, ico kibazo kiba kibanye, kiba gikonserne umuryango wose. Iyo umuntu apfuye, kwere ko umuntu apfuye atihamba bamuhambisha. Ngabo gusa muri kino gihe gituma ku manterema abantu batabura, hariho kino kintu c'uko ari ryanyuma ubagoye mu buzima. Nibavyumvise umuntu hariho aragwara ntibamuranga, mugabo avuge ngo yapfuye, baca basaba makonje kubera iki? Ni ryanyuma ugiye kubandanya ngora mu buzima. Ivyo wongoje biraheze. Bituma benshi baza bakaza gusezera. Burya gusezera bifite amabanga menshi. So gusezera gusa wawe, hari n'abantu hajya babaje kugira ngo nyene umva nyene bavuga ati ibandaje gusezera ko uzohora unkenera, uzohora ungora, uzohora unheza ibibazo. Abantu gamana. Ngaruka na Yobu. Mvuye gukwiragira mu isi no kuyigendagenda. Mwavyumvise? Nico gituma abantu b'imwemu iyo basenga nabo biza gukora ano masengesho gukizura. Haco nita masengesho gukizura. Nigihe uri kurasenga ugendagenda ku muntu umwe hose ucekinga. Urazi gituma abantu benshi bagwa mu muhorero y'ivyo batazi, barabura abantu bafise ukukumenya ko mu buryo bw'imwemu ukungena bwiza gukora ibintu. Imisozi iyo nsenga hariho amazina y'abantu adahara mu kanwa kiwanje. Ayo n'amasengesho ya patrouille. Kuko munyumvirize neza, iyo uriko urasenga, yongico yavuze ngo iyo usenga niho uhishurirwa uko usenga. Siko muko muranyumva? Ukeneye ko Imana ikubwira amabanga y'iri shengero, sengera ishengero. Siko muko muranyumva? Ukeneye yuko atawawe anyagwa, mushireka amasengesho. Yo umwana wese aramutangira ikimaze. Vyumvikana ko umwana wese yaramusengera, umwana wese yaramuvuga ko amajambo, umwana wese yaramupresenta imbere y'Imana. Mvuye kwigendagenda, hari ikintu kinacavuga, I've been patrolling the earth, raba kino kintu, watching everything. N'uyu mwanya ari ngaha, watching everything. Cyo tumara abantu baza kuva ngaka, baza gusohoka ajya yamaze guhanagura ivyo bakiriye ngaha. Kubera iki? He is always patrolling, watching everything. Wewe nushaka kumenya ibigize ubuzima bw'iwawe. Ariko abantu bose mbona bashoboye gutsinda Michael basi ku buzima bwabo, n'abantu bagiye bagasiguza Imana. N'abantu babaye basiguza Imana. Siko buriko muranyumva? Watching everything that's going on. Ikintu cyose kiriko kiraba, nariko ndacitegereza. Wit hekera masore zitanguna. Uhoraho abaza Satani ati mbega witegereje umbye ko wabonye ibintu byose, na Yobu umuntu wanje wamubonye yuko atawuhanye nawe mwisi, undi Imana ikereka atanumwe aba uhanye natwe mwisi. Ari umuntu atuganye, Imana ikeneye ko tuba abantu batunganye.
w'umugororotsi. Imana ikeneye ko abantu bose bihana bagashika kugororoka. Anyubaha. Imana ikeneye ko abantu bose bubaha Imana. Ikindi kintu gikomeye, akitandukanya n'ikibi. Ikibi hano bariko baravuga ni irembo rimuha access kugira ngo ashobore gupresenta ibirego. Bisha muri Masiya ngo Satani yigendera agira ico ahagazeko. Imisi yose ama afise ikintu abwiza kugira iki guhagarara. Na reclamation atakintu ahagararako. Nico gituma iyo abuze kuri wewe aragenda akaja kurondera aho amaraso ufise ariyo musahabu wawe iyakomoka kataco yoronka nk'ikirego. Haleluya. Haleluya. Nico gituma urazi ku bantu bumva irijwi ryanje muri no misi, ariko nkabona bariko baraba victim y'ivyabo mu miryango yabo abaye victim navyo, umwanya umwe ndibaza vy'ukuri aba bantu barumva Imana iganiza ubuzima bwabo. Ibisina bibabwira kugira ngo bibe juste ama constant muri ko muragira mu buzima bwayo. Ibi biba biriko biragutegurira uburyo bwawe bwo kugwana ku buryo utazogwa mu kinogo abo wakomose ko baguyemo. Uyu mwanya je ndiko ngwana ndi ku rugezo muri apostolic ministry, ndiko ndagwana n'amahekramasi ku buzima bw'ishengero ry'igihugu. Kandi nkeneye abandi bamfasha tukaba ingabo nyinshi, kubera ko nari babwiye gato ku munsi w'ejo ishengero ryo mu Burundi ryarasabwe. Haleluya. Ryarasabwe. Rabo ku murongo w'icenda, maze Satani yishura urati mbega ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa. Ini discussion ari kwirabahe mwijuru. Mwuko ejo nababwiye Imana ikeneye kutugira abishikira ngo mubaraho. Imana ikeneye kutugira abishikira, mwana kutugira inzego ziba represent. Urazi uyu munsi muri Conseil de sécurité ya Nations Unies ibihugu vyose ntibiriyo. Mugabo hariho ibihugu bifite droit de veto. Hariho ibihugu nibinga nimba ntiyeze ni bitanu. Abo nibo bafata umunsi umwe. Hari umu president nakunda, President Robert Mugabe je namukunda. Nimba ari umuntu ya vyukuri nuko gusa abantu benshi batashoboye kumutahura. Mugabe vyukuri yari ingabire Imana yahaye no kontina yaje. Rimwe Mugabe ari muri mu nama ya Nations Unies, wazi hari nama ya Nations Unies ibihugu byose biracaye. Ibihugu byose vyemewe na Nations Unies byose birarungika ubiserukira. Mugabo mu bijanye na n'inama y'umutekano si byose bijaye. Wima Mugabe arafata ijambo aravuga hari kuri Ban Ki-moon ico gihe. Asaravuga ati Ban Ki-moon, John das ko wori umuntu mwiza. Mugabo gushika ryari ibihugu bitanu vyonyine nabyo bizokoma bifise ijambo kubijanye n'inama y'umutekano. Havuga ati no mu bintu biza guhinduka ni mudushiremo natwe. Nta gihugu cyo muri Afrika kirimo. None natwe nindwe atuvugira. Uko niko bimeze mu isi y'imhemu. Hariho igihe uza gusanga ishengero ritagira umuntu arivugira muri yo conseil spirituel yo mu bwami bw'Imana. Ico gihe yatajwe riko rirumvikana. Nico nzo bandiko nababwira kubijanye nzogaruka kandi mvuge kubijanye n'amaheklamation hamwe n'amahoteli. Ubundi ibicaniro ndababwira. Ibicaniro ni platform n'ugwego rumwe n'uburyo bumwe munyivurize neza amaheklamation ari ku buzima bwacu atoregwa umuti, kuko ibicaniro vyacu naco mu vyo bikora harimo kutuvugira. Ivyashuro Yohana 16 ku murongo w'ino numva igicaniro kivuga ngo inama za tes jugements sont véritables et justes. Nivuga ngo mani majambo hariho reclamation igicaniro ibi bimaze tubona yowe nibiza kuvugira. Urafise ikikuvugira wewe. You will never survive. Muri kino gihe in this perverse and crooked generation ntuzoshobora gusurvivinga utagira igicaniro kikuvugira mwisi y'imhemu. Numva amen meze neza. Numva amen meze neza. Hallelujah. Hallelujah.
aramubwira ngo garuka inyuma. Yobu ugira ngo akubahira ubusa. Umviriza, Yobu ngaha ana habari biriko biraba, kandi ni Imana ikiravuga na Satani. Iyo usomye na chapitre ya 2 Yakobo mwanya uraza gutangara. Yobu ntiyabaye hekrame rimwe, iyi ni inshuro ya mbere yiwe. Hari bigomba bisabwe. Ngubane naje gatoya. Ntiwamuzitiriye uruzitiro rumukikije, bona inzu yiwe n'ivyo. Mugabo Imana yazitiye Yobu ryari? Vyabimazi, vyabicaniro Yobu yabaho yubaka, nivyo vyaje kubaka uruzitiro ku buzima bwiwe. Siriko abantu bakamva bw'icyo kibanza. Haleluya. Urukundo rw'Imana, ubuntu bw'Imana bwaguhaye muyivuze neza umugisha wo kuzoragwa ubwami bw'Imana bwo mu ijuru. Mugabo ubwami bw'Imana hano muri inosi, ubuntu bw'Imana, urukundo rw'Imana sivyo bizoza kukuzigama. Kuko naye babwiye ku munsi w'ejo, twese Imana yadukunda. Mugabo twese ntitworohewe kumwe, twese ntidufise umugisha kumwe, twese ntuteye imbere kumwe, twese ntutsinda intambara kumwe. Puruta urukundo rw'Imana kuri twese. Vyumvikana neza yuko urukundo rw'Imana haco umuntu abwiza kugira iki kugongerako. Nico gituma Petero yasabwe, yaranditse mu cete ciwe ca kabiri igice ca mbere, aravuga ku murongo wa 5, aravuga ngo nuko ukwizera kwanyu mukongereko. Mbwira ati ongerako, ongerako. Kuba ufise Yesu ni vyiza, nuko uzoja mu ijuru. Ijuru vraiment ni muhira. Ariko hano muri inosi, ndabisuyemo, hano muri inosi ni Yesu yabivuze mu guhera mu gihe cya Yohana umubatizi gushika uyu munsi, ubwami bw'Imana barabubandanira, kandi ababunyakura babiza kubunyakurisha ubuhizi. Ubwo buhizi bavuga nukongerako. Mbere kubwiyo nyanduruko nyene ubwanyu mushireko umwete wose. Kubereka nimba Imana idukunda, kubereka nimba ubuntu bw'Imana kumwe n'ubuzima bwacu, kubereka Imana dusaba ngo tugire dushireko umwete wose. Uwo mwete uza gukora iki? Siriko muriko muranyumva? Siriko muriko muranyumva? Ubundi nimba Imana yabihejeje vyose, ivyo hano muri nosi kuvijana n'ubuzima bwacu hano muri nosi, ntakura komeza kutubwira ngo nidushireko umwete. Nakuna kumuyesha kudusengera ngo ubarindire mwisi. Nakuna kumuyesha yari kutubwira ngo isi zobanka, kubw'ivyo ndabatoze umuti, ni mwame igihe cyose muragahore nk'inuma, ariko mugira ubwenge nk'inzoka. Ubwenge nk'inzoka. Inzoka nico gikoko cankwa cyane mu bindi bikoko bindi vyose hano mwinose. Ni naco gikoko Imana yavumye mu bindi bikoko bindi. Hari abakomante bibilika avuga ko inzoka kera yaravuga. Inzoka kera yari ifise amaguru n'amaboko, ariko Imana imaze kuyivuma itakaza amaguru, itakaza amaboko, itangura gukwega inda hasi. Ariko nico gikoko gushika n'uyu munsi ndiko ndavugana namwe, kibandanya kigwira, kibandanya cororoka, kibandanya uravyumva kigwiza ama strategy adasanzwe. Nico gikoko. Inka ntishobora kuba mu mazi, mugabo inzoka irashobora kuba mu mazi. Uyu munsi iyo tuvuga inzoka, tuvuga inzoka mu makategori atandukanye. Inzoka zo mu masamba, inzoka zo mu mazi, inzoka hari n'inzoka zo mu mazu y'abantu. Inzoka hano hose bayanka ko yobaho, niho hantu ya developye uburyo aho hantu ihaba. Irabizi ko uyanka, mugabo iri mu nzu yiwawe, simvuze mugabo irahari. Haleluya. Mwishamba irahari, mu mazi irahari, mu mabuye irahari. Inzoka nubwo Imana ikasa amaguru n'amaboko, ya developye uburyo bwo kuguruka. Hari inzoka ziguruka. Muriko muranyumva? Haleluya. Nico gitungwa gifise ubwenge, kandi Imana avuze ngo, Yesu avuze ngo nimba mukeneye gusurviva, be wise as an ox. Gira ubwenge nk'ubw'inzoka. Baho mu yandi majambo ubizi neza yuko sinkunzwe. Hamu develop ukungene uzobana n'abakwana. Bwira umuntu ati sinkunzwe.
mu bantu bakanira n'Imana avuga muri Zaburi ya 12:5 ngo ndashira uwo bakanira. Mbwira umuntu ati n'Imana bivuze yuko bagukanira, baragukanira. Haleluya. Uwo bakanira, ndashira uwo bakanira atagira ingoma. Gukanira muravyumva, uri umuntu bakanira cyane. Mugabo kubaho ivyo utabizi, iyo niyo amvutuma ya mbere yabaye, iyo niyo reclamation ya mbere yabaye ku buzima bwawe. Narababwiye ejo, iyo umuntu ari reclame ntaba riside. Abaho nkaho umenga abantu bose n'inshuti ziwe, abantu bose bafite n'isezerano ryo kuzopfana. Ariko hamara kubaba niho ucubabona, wamara kugira ikibazo niho ucubabona. Uva amen meze neza. Muriko muranyumva? Inzoka igituma igwira irasiko yanswe. Hame vuga tumva igiti kirakura mu babaje. Muranyanka muga tuzobana. Aho mutanshaka muzohansanga. Heba kore kuri kuratema, kore kuri kuragira isuku, kore kuri ko uragira entretien ni kugira nirindi inzoka. Ni wo ukora ivyo ukora kugira ngo uyirinde, muga ntizobura kuza. Haleluya. Turashari kumwe. Ntiwamuzitire uruzitiro mukikije n'inzu yiwe. Donc hariho reclamation ku giti cy'umuntu, hariho kandi reclamation ku giti cy'inzu y'umuntu. Amareclamation mundi muri rusangi 8. Reclamation ya gatatu ni kuvyo umuntu ashobora gutunga, ni kubijanye na prosperité yiwe. Imiso Satani iyo yataka amakategori 4. Yataka ku muntu ku giti cy'iwiwe, tuza kubibona ibi vyose hari cyabibayeko. Yataka inzu yiwe, yataka kandi no kuvyo umuntu atunga, kuko kugira ubeho urakeneye ubutunzi ni kimwe Imana disponible ku buzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho hano muri nose. Nico gituma hari abantu kubera ko Satani yakoze amareclamation kuma finance yawe, hari abantu uyu munsi bariko barapfa batopfuwe. Hari abantu uyu munsi bariko barahuma batawuhuma. Kare twamanye n'umukozi w'Imana Mama Soso adushingira nta ukungene Satani yamuteye atera amaso yiwe. Biro tuva afise cataract igeze kure. Mwakora kare muri Amerika baca baramukora mu mwanya mutoyi yarahejeje kubona. Kari ngene babikora ni mu buryo buri simple cyane gose. Ikibazo gitoyi, nta bantu ngaha mu Burundi bahuma kubera ko babuze kungene bivuza. Yes, nico gituma mu bintu Mana ibi turiko turafa kuvyigira ubusa. Ibi turiko turavyiga kugira ngo habe uruzitiro ku giti cacu, habe uruzitiro ku miryango yacu, habe uruzitiro ku butunzi n'umusesekara ku buzima. Amen. Message muri kino kibanza. Woshobora gukizwa ukagoroka ukavuga mu ndimi, ariko nimba utarazitira ibijyanye n'ubutunzi bw'iwabo cyangwa wegukire ibijyanye n'ubutunzi n'umusesekara wasezeranye mu bwami bw'Imana, hari ibintu utazoshobora gukora. Siri muri ko muranyumva? Nico gituma umuntu wese ahimbara umutima w'Imana agakora ivy'ijuru ryategekanije, uwo muntu ntawe nigeze mbona, munyumvirize neza, apfa akenye. Dawidi yavuze gute? Nari muto none ndashaje, sinigeze mbona nari muto none ndashaje. Aya majambo ndasenze ngo umunsi umwe uzoyavuge mu kubaho kwawe. Ndasenga Imana aya majambo nzoyavuge ku bana banje bari munsi y'umutamana Imana yampaye. Nari muto none ndashaje, sinigeze mbona umugorosi yagize iki, yahebye. Iyo umugorosi azi neza amategeko y'ijuru avuga ntashobora guhebwa, yoshobora gukubitwa hasi ariko azohaguruka. Umugorosi w'Imana ntashobora guhebwa cyangwa urubyaro rw'uwe ngo rusegereze, ntibikunda.
nico gituma munyemerere kino kintu mucumve kandi muvyumve neza ko mubicana mwiza kugwana navyo amareklamasyon mwiza gufesinga nayo. Harimo ikintu cyitwa ibijanye n'ubutunzi, ikintu cyitwa ibijanye n'ubutunzi, ikintu cyitwa ibijanye n'ubutunzi. Iyo Satani akora imize ku bijanye n'ubutunzi, arakora imize mu bijanye no gukomera kwawe. Amen. Meseze muri ko kibanza bivuga ngo mwisengero rya mbere nta mukene yararimo. Vuga ngo nta mukene yararimo. Umugambi w'Imana nuko abantu bayo badakena, nuko abantu bayo batungishwa. Bivuga ngo ni muri ubuntu bw'Imana. Uyo naho yari umutunzi yahindutse umworo ku bwacu kugira ngo ubworo bwiwe budutungishe. Wowe uri kurabona yuko ataco bitwaye gukena, tu es réclamé, warasabwe. Haleluya, warasabwe. Uyu munsi harama injustice kubera iki? Pauvreté. Iyo umuntu akenye manipulation iroroha. Iyo umuntu akenye nico bituma Satani arazi neza uburinzi yo Imana mubaka ubwari bwo. Yabumubake ku gititsi wiwe, ibumubakira ku muryango wiwe no kuvyatunze, no kuvyatunze. Mbwira umuntu yavuze ivyo tunze bizigamwe birindwe. Uyu munsi hari abantu bariko baremera ko dusenga Imana y'ukuri kubera ko babona ingene twubatse iyi ngoro y'Imana. Iyi ngoro y'Imana yubatswe no kuvuga mu ndimi. Iyi ngoro y'Imana yubatswe n'ivyo dutunze. Amen. Meseze muri kino kibanza. Amen. Meseze muri kino kibanza. Haleluya. Hari abantu uyu munsi bariko barizera ko twahamagawe n'Imana kubera yuko dufise uburyo bwo gushobora kugura kamera ifata ama image ashobora kubashikira aho bari. Hari abandi bavuga amajambo y'Imana akomeye, mugayo amajambo y'Imana agarukira aho bari. Kubera iki? Kubera mikoro yabo make. Isi Imana ikeneye igihe. Ndabasarishe gatoya. Okay, Yesaya 60 ku murongo w'indwi. Dusome dore ku murongo w'indwi. Mare broshanda takosheya. Amashengero uyu munsi ndabisubiyemo. Amashengero uyu munsi bari kubafatira ingingo zikomeye no kuyugara bakayugara. Nta shengero nabonye bugaye byazitiriwe mu bijanye n'ubutunzi. Amashengero yose yugawe n'amashengero yari afise amikoro make akora mu masare de reception, bagasangira sare n'abakora imanza batagira amasanitaire. Siriko muri ko muranyumva, badafise inyubako nziza. Hariyo mashengero bugaye. Nta shengero ryubatse ibitaro n'amashure ryigeze ryugagwa. Nta shengero riko rakora ibikogwa mu banyagihugu ryigeze ryugagwa. Siriko muri ko muranyumva, nare babwiye mu bijanye n'ivy'imhemu nta vy'impuwe bibamwo. Ngiye umuntu hano ati nta mpuwe, ivy'impuwe vyibagire. Niho kugira impuwe, mugabo nta mpuwe bazokugirira. Nibijanye no kwiyempoza. Udashoboye kwiyempoza uranyagwa. Ariko mvirize, imikuku yose kidari izokoranizwa kuri we. Iyo amareklamasyon yavuyeho, ibi nivyo tuko turabamwo samedi na dimanche. Iyo amareklamasyon yavuyeho, imikuku yari kure. Imikuku y'ikedari itangura gukoranizwa kuri wewe. Amafizi y'intama y'Inebayoti azogukorera, azokurira igicaniro canje yemegwe. Iki kiri mucumbe neza, hari igicaniro kibizanye n'ubutunzi, hariho na reklamasyon kubizanye n'ubutunzi. Raba kino kintu, nzokubahiriza inzu yanje, nzokubahiriza inzu yanje. Yabona fise umwatwa kuza no muri Hagayi tukabona ivy'ingoro, ivy'ubwiza bw'ingoro ya kabiri ukungene izo bimeze. Nisengero zo barizi bizane aya mabanga y'ibizana n'amareklamasyon. Nisengero shobora gushira ibintu mu kibanza cavyo. Umviza ku murongo w'umunani. Hatavuga ngo aba ni bande baguruka nk'igicu. Ngira umuntu ati Imana igukenera ukuraguruka.
Haleluya. Sinigera mbona ikintu gitangira igicu kibuza igicu kwideplasa. Abantu batubuza kwideplasa kubera ko turi mu kibanza bahanze, turi mu kibanza bashikira, turi mu kibanza bafise ko access. Ariko iyi Imana iguhinduye ikaguhindura nk'igicu gatangura kuguruka, uba umuntu ari ihe umuntu adashobora guhagarikwa. Mpera tusumuntu rero ndamubwire ngo tuzohagarikwa. Hallelujah. Hallelujah. Tuvuze ko abantu bari unstoppable, unbreakable. Nuva men message muri kibanza. Kandi nk'intuma zisubira mu tujyango tw'ivyari vyazumana amajambo nukugaruka mu vyawe, nukusura kwegukira ivyawe. Ico ijambo ry'Imana rivuga ngo they shall repossess their possessions. Bazosura kwegukira. Nuva men message neza. Icyatumye Isirayeli ikomera gushika uyu munsi nikora ko ari umunsi umwe yigeze kwirukanwa, irangazwa, irava mu gihugu Imana yari yabahaye. Bamaze kukigarukamwe banse kuba inakivare mu Buganda, bakagaruka iwabo. Uyu munsi bagenda umuntu wese agira icyumviro cyo kubagira nabi, barabamusoye kw'intambara. Siko muri ko muranyumva kubera iki? Barabizi neza yuko aho bari nahantu nivyo barahawe. Ntuvuge gusa uraza abantu baba bebe spirituel bavuga ngo n'umugisi Imana yampaye nta gishobora kunyaka vyakweli. Nutawuzitirira ndazi bese bari barahezegwe n'Imana, banyazwe ivyo bari bahawe. Muri no confession ariko ndabivuga. Satani udi ntiyataka ico Imana taguhaye. Yesu muri usomye Mariko igice cya 3, Yesu yaduze umusozi arasengera abigishwa biwe. Nta numwe yatoye asira muri ekipe yiwe atari yigeze asengera, yari yabahawe n'Imana. Mugabo amaze muteze gusoma Luka 22 bivuga ngo Simoni Satani yabasavye, navuze ngo yagusavye, yabasavye nawe urimo, ariko we tuwera tete yabasavye ngo abagoso bamwe Imana yaha Yesu. Satani ariko arabasaba. Nuva meni meze neza. Okay. Umurongo bicene nyarukiriza. Abani bandi baguruka nk'igicu nk'inuma izusura mu tujyango tw'ivyari vyazo. Nabo ku kiyaga banyiteze amato yitarushishi niyo abitange imbere. Ubiriza azanya abahungu bawe abakuye kure, azanye ingabire zabo. Aba bahungu barepresenta ama destiny, aba bahungu barepresenta kazoza, aba bahungu barepresenta indoto, aba bahungu barepresenta amagara meza. Abahungu bawe barazanya n'ubwato bavuye hehe kure, bagiye kure bigeze gute, hari wabatwaye kure, ariko Imana kiravugana natwe. Ivyacu by'agaciro biragiye kutugarukako. Hallelujah. Hallelujah. Muri ko muranyumva uvize kiro abahungu bawe abakuye kure bazanye, ntibaje bonyene. Vuga ngo ntibaje bonyene, ntibaje bonyene, ntibaje bonyene. Bazanyanye niki? Ni feza zabo, ni zahabu kubw'izina ryanje. Iyo reklamaso zavuyeho inzahabu ziraboneka. Nevuze ngo iyo reklamaso yavuyeho ubutunzi buraga. Mameni meze neza. Hallelujah. Zewora Imana ya uwera wabise kuko nakubahirije. Imana tukubahirize mu izina rya Yesu. Navuze Imana tukubahirize mu izina rya Yesu. Umurongo wa 10 nyarukiriza. Abanyamahanga bazokubaka inzitiro zawe. Come on. Abanyamahanga bazokubaka inzitiro za. Donc si wowe ugiye kubandanya ubaka inzitiro zawe, no, harabi Imana igiye gukorera uwo mutwaro. Nibo bagiye kurara amajoro, nibo bagiye kuruha bubaka inzitiro. Numva amen meze neza. Hallelujah. Birikomeza kavuga ngo n'abami babo, ikinagikunda cyane, n'abami babo bazogira iki? Bazogukorera kuko nagukubise ndase, ariko nkugira imbabazi ndagutunze.
11 nyarukize gatoya. Ndafise abantu imwe muri kino kibanza. Fasha gusoma 1, 2, 3. Amarembo yanje azokwama yuguruye. Amarembo yawe azokwama amarembo yawe azokwama inyuma y'amahekramasiyo, inyuma y'ugusubiza Satani mu kibanza ciwe. Amarembo yacu azokwama yuguruye. Amashini mundu nyinshi. Inyuma y'ino conference amarembo yawe yame yuguruye. Amarembo yawe yame yuguruye. Amarembo yawe kubijanye n'ubutunzi, amarembo yawe kubijanye na kaye professionnel yawe, amarembo yawe kubijanye no gutera imbere, amarembo yawe kubijanye n'ivy'imuhemo, amarembo yawe kubijanye no gukayangana, amarembo yawe kubijanye no gukobera azokwama yuguruye. Amashini mundu nyinshi. Hallelujah. Azokwama yuguruye. Iyo amarembo yawe yama yuguruye, aho baguta hose uranaga. Aho baguta hose ugwa hashashe. Narizi ko ndiko nabwira umuntu urekera kiba. Iyo amarembo yawe yuguruye. Iyo amarembo yawe yuguruye, hiba gusobora, hiba guhangara. Imana irakubahiriza, Imana ihagarana nawe, Imana igwanana nawe, Imana ikorana nawe. Amarembo yawe yame yuguruye. Iyo amarembo yawe yuguruye, abantu bonyene ubwabo bararota indoto zo kukugira neza. Ngo naraye ndarota naraye ndarota no kurungikira baragiye kurota. I'm telling you, baragiye kurota. Nuva amen meze neza. Iyo amarembo yawe yuguruye, umwami araburitiro. Mbwira umuntu ati umwami aragiye kuburitiro. Iyo amarembo yawe yuguruye, umviriza, utegeza kugirirwa neza. Utegeza kugirirwa. Umwami ntibikunda gatora itiro atabanje kugutunganiriza. Iyo amarekamaso yavuyeho, sinzi ko abantu bariko baranyumva. Iyo amarekamaso yakuweho, nuva amen meze neza. Nigihe Mordecai yamenyesha Esteri yuko hariho gusabwa kwabaye. Esteri nihanga ryamaze gutangura gusenga, maze Esteri hakarenguka imbere y'umwami. Numva amen mbese neza muri kino kibanza. Niwo mwanya Mordecai nawe ivyiwe vyatanguye kugira iki? Ivyari vyaranyegejwe, ivyari vyabyibagiranwe, niwo vyatanguye kuza ahabona. Numva amen mbese neza muri kino kibanza. Satani yahereye kera asaba ubuzima bwawe, yahereye kera asaba uruvyaro kwawe, yahereye kera asaba mariage yiwawe. Vyabereye mu mpiso, ubu biregeye no ku mugaragaro. Ndahagaze kuri kino gicaniro mvuga ngo ikintu cyose kizwa gusabwa hejuru y'ubuzima bwanyu kiragiye gushirwa ku iherezo mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Umwami buritiro. Iyo twikanguriye guhangana n'ibiduhanze, iyo twikanguriye tukambara ibigwanizwa tugatondera ukamba, iyo duhagaze mu kwanira amakontra yose ari karaba twebwe tutaze. Amen mesiza muri kino kibanza. Umwami atangura kuburitiro, umwami atangura kuburitiro. Biranga karyama asaba ko bamuzanira igitabo kivuga kahise, acugurura agwa ku makuru ya Mordecai ingene yagiriye neza umwami ariko ntiyibukwa. Iyo hari amahekramasiyo uribagirwa,
iyo hari amareklamasyo ibyawe baravyirengagiza, iyo hari amareklamasyo abandi bose barandura ibitangaza vyawe, ariko kigasimba wewe, icyo kikoreka ko ari amareklamasyo. Ariko iyo amareklamasyo abaye build, iyo amareklamasyo atanguye guhangagwa, ivyibagiwe bitangura kwibukwa. Amen, meze neza. Nicyo gituma Dawidi yarasena avuga ngo uhoraho wibuke ibimazi vyanje n'amashikanwa yanje. Wibuke, ndasenga Imana ngo Imana yibuke gusenga kwawe, yibuke kwinginga kwawe, yibuke amajoro yawe, yibuke ibikorwa vyawe, yibuke kwitanga kwawe, yibuke gukora Imana kwawe, yibuke. Umwami Ezekiya yasabwe, Imana ituma Yesaya aramubwira ngo genda umubwire atunganye ivyiwe kuko agiye gupfa. Birivuga ngo Ezekiya akivyumva ahindukira urukuta maze ngo yibutsa uhoraho. Atangura kwidondera ivyo yakoze. Imana isibwira Yesaya ati subira inyuma. Yari yasabwe subira inyuma, ariko reklamasyo yiwe irabaye cancelled, irabaye annulé. Ivyo bariko bararondera birabaye annulé, ivyo bariko baramwifuriza birabaye annulé, inama mbi zari zikuzima bwe zirabaye. Numva amen, meze neza. Iyo somye tugaruka ngaha gato, iyo somye Yesaya 54 ku murongo wa 15, munyarukiza gatoya dushikane kuri 17. Mugabo munyemere muri muhe munyene. Haleluya. Hano Imana irabwira Yesaya ibijana n'amareklamasyo abaye ku buzima bwiwe. Iramubwira ngo nihagira abagutera, sije nzoba ndabagomoye, si Imana ibibagomoye, mugabo tubaragutera, tubarakwanga, turi bagushakira kuja imbere, tunyene birabagasa kubona ubuzima bwa bumeze ko bumeze. Sije nzoba mbagomoye, abazogutera bose bazohindikirana imbere yawe. Ubiza 16 nyarukiriza. Ni jewe ndema umucuzi afuta umuriro w'amakara agakuramo icyo kuvuaniza kubwo ubuhanga bwiwe, ariko kandi naremye umuranduzi wo kugeseza nawe. Iyo badugije amareklamasyo dans le bon spirituel, nawe utegeza kuduza izindi declaration. Barareklama nawe ukadeklara. Numva amen, imeze neza. Nico nababwiye Goliath ariko aravuga reka guceceka. Goliath ariko arakusaba reka guceceka, ijambo kurindi. Numva amen, imeze neza. Igisabo kukindi. Uviriza agakomeza kwarisha kubwo ubuhanga bwiwe, ariko namye umurandu zo kugeseza nawe. Uvize redisete hatavuga ngo naco kugwanisha amajambo yazi bacuye kugwanya kizogira ico kimara, ariko shaka kino kintu ururimi rwose ruzogwagurukira. Iyi ni reclamation. Ururimi rwose ruzogira iki? Indimi zose ziriko zirabahagurukira. Ururimi rwose ruzoguhagurukira, umviriza kugira iki? Kukuburanya. Ntaco wakoze, mugabo hariho imanza mwisi y'imhemu, hariho ibirego mwisi y'imhemu. Uraze mbabwira kino kintu, burya mu bijanye n'ubutungane naho baba kubeshera, imbere yuko bakonkiwa yuko batakubesheye, babanza kumanza gukora ivyo ateza gukora vya mbere vyo kugira iki? Kugusohorera umutahe, bakagufata bakakujana kukubaza. Burya umunyororo utangura, ujya muso winje mu munyororo, umunyororo utangura umusi utsindishijwe. Siko muri ko muranyo cyo tubakere tunone umuntu wacu gutati tubaye turamugumana kumvo z'amatohoza. Siko muri ko muranyo ntitubahe krame kubera yuko twakoze ivyaha, ntitubahe krame kubera ko ari ico twitwayemo nabi. No, ni mikore isanzwe iri mu isi y'imhemu. Mugabe idashoye guhaguruka ngo ururimi ruhagurutse kukuburanya urutsinde, uragwa mu muhorero y'ivitazi. Nuva amen, message muri kibanza. Haleluya. Muri ko muri bishaka kuvuga, muri ko murabitahura, uragwa mu muhorero. None kamana uvire babwiye kintu kimwe, siswe kuva muri ko muguruva ngo none ngo ni kubera iki? Kubera je nagwaye no ngwara mu muryango, kubera iki naje navuse gutya. Ivyo ntaco bishobora guhindura.
ahubwo nyabona menya ngo nama reclamation yabaye no gusabwa kwabaye hamubaza Imana ati Imana soka gute muri ano ma reclamation runo rimi ruko ruramburanya ndarutsinda gute bino bigwanishwa bafore kugira ngo bangwanye ndabitsinda gute. That's it. Ndakundi jambo rivuga ngo n'est pas bon de se poser cette question. Hari ibibazo tubwiza kwibaza ngo kubera iki Imana wavyemeye Imana avyemeye wibaza ngo yo bunana muyigise Imana ngo Imana ngo kubera iki wavyemeye komera gute. No, garuka Isaya 60 Isaya 60 amarembo yawe azokwama yuguruye. Iki mwashakiriye haleluya haleluya amarembo yanje azokwama yuguruye. Urazi reka nababwire none umukozi w'Imana harige nikangura gutya nugure telefone cyangwa nugure email cyangwa nugure ikindi kintu nkasanga mu message y'umuntu yanyiyumviriye ko ntanazi nkasanga ngo vous avez reçu aka message ndagakundaga mana ntawe nigeze mbwira ubuhoho rimikash isigaye nabitunyegeza kare yace kwereka uwagize ubutabibonye hakiri kare ntabyo ufutoye ni makuru kuja muri historique. Vous avez reçu un montant de Alléluia. Numva meri meze neza. Numva meri meze neza. Pinyibukijara umuntu mwisi imbere muzokumva naye wewe. Amazi imyaka 11 ataravyara. Araza menya neza ko arama reclamation yabaye. Turasenga ndayanira ku buzima bwe mwe genda witege uruvyara. Umunsi umwe agiye kwa muganga basohoye result positive. Wacha bibazo ngo nibyafe ngo wagize amashance nana amarembo yacu yamayuguruye. Haleluya. Hari binatare vy'umuceza. Hari amajambo atafa kuza nk'amajambo gusa ariko abatekemo kazoza kawe. Hari abantu bari nga gutera imbere kwabo bakiriye amajambo turiko turavuga gutya baragenda bagira ama projet y'imigambi yabo. Uyu munsi nabagwiza atunga bakomeye iyo duya akambwira ati jewe imigambi ivyo ndiko nakora byose navyumvise uri kurigisha nta munsi rumwe negera nigisha entrepreneur yangaje. Amarembo yawe azokwama iki gihe hari gihesha ntari bwabimenye nkama misose ndiko ndishuza kashirumva umuntu hambwiye ngo sha unarakurondeye ndakubura ngo kandi unaye mfise umugisha wiwawe nte urandondera urambura warambuze ati narakubuze none umanye ngo Imana acindongorera handi mu izina rya Yesu ivyawe bibegwawe mu izina rya Yesu. Ntaho birashikira ngaha bikaza bikugeza imbere bigaca bikata iyo amarembo yawe yamayuguruye ntibisubira gukatira handi bikatira iwawe. Ingingo ufashe ugasanga niyo nyene hari ibintu birabishika nkafa gufata ingingo gutyo naje ntazi itumye ngiyo ndayifashe nkasanga iyo ngingo ndakwereke baraka reclamation kenshi ibintu bibi. So navuze ingoma za mbere igishisha 21 ku murongo wa mbere umvirize iyo amarembo yawe akakantu kagumane iyo amarembo yawe yuguruye ingingo yose ufata uzi canke utazi usanga ija mu nzira yo. Nta gihe siriko abantu birashikira hano warugiye kurira imodoka bus canke pasteur canke utrako kumva ati reka kuririye urira ikurikira ntuzi gituma wayurira mugeze imbere ugasanga yayindi amapina ari hejuru ntuzi gituma wafashe iyo ngingo ngurumva ngushugiye ngo numvise ngo nosenga guca napfa gusenga mugabo munyu mugacubona impamvu wasenze. Iyo amarembo yabo yuguruye Imana irakora kwintu citwa itima instant.
ugafata ingingo kandi ugasanga iyo ngingo yabayeyo sinzovyibagire. Ubundi gihe twagarukiye ngaha tuva kuri taha mwihema, sico gihe twari kugarukira ngaha, harabaye amareklamation ibintu bigacegwa, ibintu kagira ibiki, turongera kwigihe. Muganzo ko mashimira Imana umusavye w'Imana Pastor Claude mwimarambye tunga poto zo kwimuka ryari ndavye ibikorwa vyari bihari, murabisiko nkunda perfection, tuvuga no hari bitarahera ibi nibi nifuko amaze akabikoza agira ibiki, ashambwa ati reka ntibizokwigira bihereke zo tubandaniza indani. Mugabo ico gisi niko muvyibuka twaje ngaha kuhasengera samedi, abakozi batashe namba ari saa 6 z'ijoro, hakiri bikwa bakiri ko barinstara amatara, siniko muvyibuka bari ngaha. Mugaye cyatumye basekinde yarambwiye atapotre tugumye turindira ngo byose bitungane izova tugarutse, ati kandi turiko turi amafaranga menshi hariye. Asarambwe ati jewe rero ashira imbere y'igikorwa giheze, mugana naciye mbona yuko vraiment cucara igikorwa c'irembo ryuguruye, je nuvume ngo twokwiha umwanya. Asarambwira ngo namaze kureziriya amakontra yose, ibintu byose ntabisubije, twamaze gusinyura amahema, nawe uvuga ngo dusure kuja gusengera hariya nta hema dufise, byose nabisubije. Ndaraba umwanya gusura kubitumako kugira ngo tworoherwe gato iyo ndwi, harambwa ati ntibikunda, cyatubobije yo gukora. Hari abakozi baraye ngaha barara bariko barasiga amarangi, abandi barara bariko baragirika, harabaraye ngaha saa 9 saa ngapi kubera iki, yambwiye tubiza ntidusubire inyuma. Ubu niho mbona nti iyi ngingo atayifata, indwi imwe yari kuvyara zibiri kavyara zitatu, ariho hava ya mhemu yanyawihebuza. Mugase bati no uko bizoba biri kose, yambwiye kuri netapote nukuri jewe namaze gusubiza ibintu tuzohasengera kwa zoba hari. Tukashize imbere y'ikintu jewe ikintu maze kubona Imana maze kugira ku buntu, iyo atamarge de manœuvre sigaranye, iyo ntagira ukundi kuntu kunda bigenze, niho nkunze kubona ibitangaza ntaba nabonye kinigi. Je nkora neza ibintu ku munota wanyu, ndigifise umwanya simba jewe, mugabo ntagifise ingere ndabigenza, ndakora ibintu nokoze imyaka 2 mbo ntavyo nzi na jewe ingere bingendera. Siko Imana ntojeje muri ubwo buryo, simbura solution. Ico gihe uravyumva nagura ama energy kuri akumva yamati nabisubije, tuzosengera dimanche hajya mu ishengero. Ndiko kugaruka ngaha raba rero no navuze 21 verset ya mbere. Raba kino kintu iyo umuntu habaye mareklamaze ku buzima bwiwiwe, raba kino kintu ufite hariho terme bakoresha mu Kirundi ngo gushuhugwa, gushushura, byose nico kimwe yose ngujya muntu ngo bamushushuye. Donc n'umuntu bariko barateregida, n'umuntu bariko baraterekoma, n'umuntu bariko barakontrola distance. Umuntu wa mbere amenyereye iminyuro ni Satani. Raba kino kintu bukeye Satani ahagurukira Abisirayeli, ini reclamation naco bari bakoze, woguma wiyumvira ngo byavuye suko arico wakoze, ariko nibwo buzima tubiza kuba mu ngana. Nababwiye umuntu akeneye kubaho neza muri buno buzima abwizwa kubaho nk'igikoko kiri mu ishamba, kigwanishaka kigwiza uburyo, kigura uburyo kibugwiza kugira ngo kitaribwa. Ibikoko biba muri jungle, biba mu ishamba, nibikoko bizi kugwanira amagara yavyo. Ibikoko bitagira ukungene bigwanira amagara yavyo nizo ndya z'abakomeye. Ndatangara Dawidi ariko aravuga ngo ntuhe abansi banje ngo bandye inyama. Tokuru bico kintu tonga ari ibintu byo kuribwa kuryana, mwavyumvise haravuga ngo abansi banje ntubahe gutambukira mu maraso yanje. Donc ibi ni ibintu bikoreka.
yose Satani katambukira mu maraso y'abandi kwa n'amajambo aragufise udugije umutwe arasubiza hasi aca mutangura guca imigani ngo aho umworo yanikiye ngo ntibwuma. Haleluya. Haki ijambo ry'Imana ubundi rimbwira ngo abatewe mu rugo guhoraho bazototarira mu nyubakwa zabo. Nivyo bukeye Satani ahagurukira Abisirayeli. Uko yahoze ahagurukira Abisirayeli niko nawe Musa ashobora guhagurukira, niko yamareka araduhagurukira, n'ubundi afise abantu ngaho ariko arahagurukira. Raba kino kintu ahagurukiye Abisirayeli aca asunika Dawidi ngo abaharure. Urumva kino kintu asunika Dawidi, mushoboza avuga ngo and caused David to take a census to the people of Israel. Aramusunika y'abantu bakorewe amareklamasyo barasunikwa gukora ibintu batazi byo ariko barakora. Témoignage nigeze kumva umujene mwahejeje kaminuza n'amanota menshi meza, afise promesse y'akazi keza, ararota mu ijoro bariko baramuhamba. Muhima yibwira abagenzi bate urazi nta ndarota napfuye bariko baramuhamba. Vyakwe wabibonye te byabaye te atoke tino wasenze ngo yango nzoyifatira umwanya ngo afise umwanya neza ngo ni mu ndwiza. Muramutwenze nta bantu ngama ariko raporta amasengesho. Hari umunsi madamu wanje yigeze gusabwa, hari abantu bariko baramusengera bisonzesheje ngo apfe, kandi abantu bakijijwe. Ico gihe twama kwa muganga yamara umuntu apfa azuka. Umunsi w'Imana inyereka mu ijoro ndiko ndasubiza inzu imfunguzo z'inzu, mbona ndiko ndarondera iyindi, ngabo mbona umuntu vitwa ngo yandonka iyindi nzu, ni umuntu w'umugore karagira ibintu byo kugomba kumuserviza. Ngana bwa ntizina Yesu byo ugomba ntabico kiza kubona. Ngize gutya mbona ngo ndabuze urufunguruzo rwanje rw'imodoka, mbona ngo ndiko ndarurondera. Ngakubwira ngo tuze ngo kwimukira ngaha ibana nyene ansunika nkuko nyene. Menya ko ndiko ndadiringa mu ma conference d'office azo harimo the spirit of Jezebel. Zobabwira ibijanye n'imhema ya Jezebel. Jezebel ntakorera mu bantu basanzwe. Jezebel igihe cyose arondera imitwe. Igihe cyose uvuga ngo urumutwe imhema ya Jezebel nayo nyene mu ma reclamation ubiza kudiringa nayo irimo. Niho namenye ico gicapo. Mvyutse mu gatondo iyo ndoto numva irambuje amahoro. Numva mwemwe ntasiguriye byinshi. Yambajije ngo kwimuka mu nzu ntumbe ico bisigura no gupfa no kuva mu mubiri. Acirambwira ngo ico ukora, ntihambwiye ngo guca usenga, acambwira ati ico ukora urakize. Cafata amasengesho ntazigana inzo yaheze. Akambaza uri kusengera iki nzokubwira, uri kusengera iki nzokubwira. Ku munsi wanyu naragwanye gushika siniko yari misinga arayuka. Yego nakwije 70 mbwa nimba nengeze ku munsi wa 70 Imana irambwira ngo ndabangurukanije intambara. Ntagipfuye azobaho muzokorera Imana. Cyane umwana ushaka ni misi ndwi yindi yo gushima Imana. Mpejeje Imana irambwira ati cumukoje sensene. Imana irambwira ngo ndamuhaye ikindi gihe kindi cya renaissance ku buzima bwe. Mbona ahantu habereye intambara atakintu kimwe cagati gafise ubuzima karaho hantu. Hari iminota kumurije ibindi bikiriko biraturagurika. Cyambona gati kariko karaduga. Imana yambwiye ngo ubwo n'ubuzima bwiwe bugiye kandi gusubira kunaka. Ugira ngo hari icyaha yari yakoze? No. Hari abantu Satani yakoresheje arabasunika kugira ngo agire iki, kugira ngo asabwe. Twama twatakaje abantu benshi muri ubwo buryo. Uwo mujene ariko ndababwira ngo amasengesho azokora mu ndwi ikurikira. Ngaho aramubwira ati nimba waronse iyo ndoto warukwiye kuyafata umwanya toya ubu sindavyo mu ndwi ikurikira. Mu ati kandi yarafise n'urugendo aho programme ngiyeko. Bambwira ati urugendo waronse indoto nkiyo. Ati twe twumva wose batoya. Twe twumva oya. Atafata aragenda. Baca bahora n'umushoferi yasinziriye kuri vora atwaye actros. Baca barinjiranamo. Bagiye gusanga wa mujene yapfuye yahimbutsemo kabiri kana amaso yuguruye. Uwo muntu ntiyasabwe. Chakinje dukunda kuvuga nababwiye ngatwe tubiza ari imigani tubiza collective.
ngo intore ntiziramba. What? Goce gukana ibintu biza kuba ngo Imana iba yabimbwiye. Imana yakubwira ko wasabwe hama ukabona nyene wafashwe ngo Imana yabikubwiye. Rega ntiyaguhaye information. Imana si umujournaliste. Imana si umutiktoker. Si umu informateur. Ntiyaguhaye informiye gusa. Yakugira inama kugira ngo ugire icyo ukoze. Cyo gihe madamu muri iyo periode wumva gute ati hari ahantu hari n'umunsi yavyuza ati nari mfuye. Uravyibuka? Imhemu zaragiye birankahebwa. Agarukira ku kanyuma. Ibi bintu nibiki? Kabwa tugende kwa tukagenda dusekurize zibiri ngaje tugera zibiri. Tugataha saa 10 kandi je ntiheza kuza kwigisha ngaho. Amahekramasi arabaho. Inshuro zingahe nakiriye abavugishwa bavuye atandukanye baza kumbira kiri shengero rya sabwe. Siko epimaka vyibuka 2016 Imana yakubwiye ishengero ibintu bigiye kuri bako. Ico gihe hariho umugwi waciye ugenda w'abantu ngaha. Haleluya. Raba kiro kintu Satani ahagurukira Abisirayeli asunika Dawidi. Iki kiri Imana yakimujije. Mugakora ko Satani amusunitse. Baranamubuza umviza gato yamuze. Ngo abaharure umviza muze. Maze Dawidi abarayo wabati n'abagabishe ngabati nimugende muharure Abisirayeli muhereye i Berisheba mugashisa idani muheze mubingarukanire kuko kugira menye igitigiri cya umviza inyisho bamuhaye. Iyo umuntu rero yabaye reclam, iyo umuntu bamusabye hewe abatete acika intagondo uramubuza ukamenga uri kuramusunikirayo. Yo wabaramusha ati ariko uhoraho nagwirerekanye abantu biwe barute uko bari basanzwe bangana ibitangabo 100 ariko ga mwami wanje nyene ngoma abo bose ntibara abantu bawe niki kiguteye kugomba ikintu nk'ico ga mwami wanje nigitumye ukwegera Abisirayeli. Nari karabwirwa mugakora ko Satani yamuhagurukiye akamusaba akamusunika kubaharura. Yo wabareka aramubwira ikindi cyose aramwumvira mugaki giharanse kumuco. Yo wabareka aramubwira arabatete umuryango yacu abantu basabwe arabatete kamubwira ataranumvise gende depose dossier ahubwira ati ndumva ako kazi atarakiwande ko yasabwe ashaka kugira iki kuryama abokore asinzire bamusabye. Ahubwo ati hewe gende ukora ikibazo ahantu ati jewe numva umengo icanje nikirage yasabwe hari tete umuntu kamubuza hari uwonzi nyina aramubwira ati nukuri ndakubwimbabazi z'Imana. Imana yaransezeraniye yuko izoguha urugo rwiza. Reka uyo muhungu uvuga ngo umwana mwiza mugabo narasenze Imana yarambwiye ko uyo muhungu siwe mugabo wawe. Mwana nyumvira mwana urakijijwe mwana we urubaha Imana. Ashambwira ngo nawe wabanye na papa dakijijwe nguko washoboye kuvyihangana ngo nane nzovyihanganiye. Iyo mariage nta n'umwaka yamaze yavuye muri ugo rugo yiruka kibaza no umuntu vrima ya ibi nivyo yaragiye kurondera kubera yasabwe. Yo Satani yahagurukije amareklamation umuntu umva nyene umuntu agahaguka akikura mu kazi nta kintu nakimwe yavuganye n'Imana nk'ibi iriko biraba muri kino gihe. Umuntu wenyene ubwiwe nyene umva agafata ingingo kambwira ati senga ngo ya ko gusenga ntibikenewe. Ndavyumva je ndavyumva yasabwe nimurondera handi yasabwe. Jogere manager ndabibona raba Dawidi baramubwira ati niki gitumye ukwegera Abisirayeli. Bivuga ngo ari ku ijambo ry'umwami apana Imana. Umwami Dawidi rinesha ijyayo wabo. Donc yo reclamation zabaye ibana habariho resistance complication terrible. Ariko mubwira vyumvikana mugabo urumva nyene ari tetu ijambo ryo rinesha ijyayo wabo. Aragenda aranyuragirana mu Bisirayeli hose araheza agaruka Yerusalemu. None yagira gute umviriza consequence. Bukeye wabo ashikiza Dawidi igitigirisha abantu baharuye. Abisirayeli bose bazi kugwanisha inkota kiragikunda. Tubiza kugira benshi bazi kugwanisha inkota ngaha. Amen. Bien sûr hazokomanye n'abasivile badakeneye kumva ivy'intambara
nibi byose by'amareklamatio baze nyene kora ko ni programme y'ishenge umva ntiyoguma muhira ntaca ari karakora nta na kimwe ari karemera hari karampinga ari ngaha yarasabwe uravyumva nani wewe urasigura Yuda Yuda Yesu aramuhaye message Yuda Yesu aramuhaye message umva Petero we yasenge Yuda nabo baramwavertise ninda za kugura ati nuwo tuza guhuza donc arabibona mugabo umva yapfuye guheza guhuza nawe se yaragiye kujya inoti uri muntu n'abarundi baravuga ati igiti gikora muri jisho kabiri ubu igiti gikora muri jisho kabiri uba yasabwe mwanyumvise aba yasabwe ibihumbi 100 abayuda ibihumbi 440 abasugwanisha inkota nyene umviriza ariko abarebu n'ababenyamini ntiyabaharuyemo kuko ijambo ry'umwami ryari ryamutuntuje donc yagiye atuntuye yagiye ababara abana nabo nza guharura yagiye ababaye abantu basabwe bababaza imitima y'abantu benshi kabona umuntu mu muryango yama misi yose niwe yamara inkwezi y'amarere niko bavuga niwe misi yose urumva satani ari yaranja uyu mwaka mutababajwe nawe ukurikira mu babazwa gatatu ni wa wundi mwama muri ko muramira mugabo n'ubu takare oya acararayo abantu basabwe batuntuza imitima y'abandi maze ico kintu gitera Imana umwikomo nico catumye ihana mwumvise ihana Abisirayeli ndabazi n'Abisirayeli bakoze icyaha ninde yakoze icyaha ni mwami mugabo ico umwami akoze kiriko kiriha Abisirayeli bose ikico nita les réclamations familiales sukari wabikoze ngo umenye neza ko nawe uzosubisa iyo uhagaze ugahagarara neza nawe nuvuga ukagira iki ukagwanira ivyawe birakurengana mbwa umuntu arashaka kugira ico abikoze ko arakubitwa turi abantu bahezegeye muri kino kibanza ndizera neza nakekeranya ko tugiye gushika mu kibanza aho tuba abishikira vuga ngo abishikira mu birimba vy'ijuru mu nama nkuru yo mu bwami bw'Imana muri conseil spirituel celeste aho atabintu bapfa kuvuga ngo kuna kuriya utegerezwa nawe kuvuga ati nani ndasabye ijambo kubera iki ibintu biba ni ibintu byinshi umuntu yavuga Caleb harabaye reclamation kuri we arimwa ishamvu ari we yabwiza kuyihabwa ubwa mbere nzoronkwanya kuvuga ingaruka z'amareclamation cyangwa zo gusabwa harimo ikintu cuko wirengagizwa hari ikintu cuko ushigwa inyuma utaragutegeza kuja inyuma wibagirwa bikuze kubona ibintu be n'ivyo bishitse kuri wewe bigaca bihagarara bakavuga ko bagiye kwendamiriza abantu ugasa kandi muri abantu urimo mbwa bagera kuri wewe iyo ngingo bagaca bayifuta raba amareclamation abandi bose baragiye Dubai n'abatari bwigere bahunyura Bujumbura bariko baragena wunda araje kubera amareclamation ashitse ku kibuga c'indege ngo Iran ngo irarashe ngo Abu Dhabi ngo Emirates ngo ifashe ingingo yo kugarwa ikibuga c'indege abari bagiye ziya se reclamation kubera ko abandi bahaciye wowe ugeze kuhaca bigaca vyanga reclamation hajya umuriza hari ibintu babiri hari abantu babiri ko ibihe babiri ko birarondera siko muri ko ni naco man muze mu nyubo singo nzoro mwanya kubivuga nico umuriza ko abantu bimhema nakanote bien ntukagume hafi y'umuntu yasabwe
ukamenya ko yasabwe manza wegegweyo kuko barashobora kukujaniranya. Era aba bantu ego umwegere ubizi neza yuko ujanywe na misiyo yo kumutabara. Nguruma ngo n'umugenzi wanje ngo sinomuheba kisi flotte sipike bandanya ejo nawe uzosanga iyo muhemu yakwandukiye. Abantu bose listen to this, ibiduhiga ntibihiga twebwe twenyene, bihiga n'abatwegereye. Nico gituma kuko Aburahamu yamenye ko Loti yasabwe, yamusabye gutandukana nawe, niho Aburahamu yashoboye kuba epanu. Engene bandaba nta bantu muzi bariko barakora ivyabo byagenda neza, mugabo mu mwanya babasorisise ngo bashire hamwe bakora ibintu byagutse bigaca bipfira rimwe. Nubwiza gucudikana uwari we wese, nivyo namanziko ndavuga. Tuteza kwa abantu bimwemu, simvuze ngo ntituramukanye, mugabo urya muntu nyene vuga ati uyu n'umuntu wiwanje, we wamusengera. Kuko ari uzogwana intambara ziwe zitari zigenewe wewe, kandi na wewe izi wawe zitabuze. Iyo yari impanuro ya Assurance CLG. Maguruke ku maguru yanyu bizovyagura. Tunamise amaso yacu. Dusenga Imana. Mwizigigwa mwami Imana yacu. Turongeye kandi kugushimira ingene udahengeshanya kutugirira neza. Turagushimiye kuri ano mabanga washimwe mwami Imana guhishurira ubuzima bwacu. Biva ngo wabihishije abanyabwenge, ubihishurira ibipfu vyo mu isi kugira ngo umaramaze ubwenge bw'abanyabwenge. Wabihishije abakomeye, ubihishura abanyantege nke. Nico gicapo dufise hano kuko twese turi muri iyo kategori uhoraho. Ariko mwami Imana waratwiyumviriye ko kugira ngo mwami Imana witize ubuzima bwacu, kugira ngo mwami Imana uvuguruze abo bose mwami Imana bakuvuga uko utari. Senge abana bawe ndabasaba mwami Imana nje kwizegwa ngo bagendere bagire neza, ubugura amaso barushize kumenya mwami Imana ibihishijwe aya maso y'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Bamenye mwami Imana yanje yo kwizegwa yuko uhoraho ivyanditswe ntivyapfuye kwandikwa gutyo nyene. Bisha mu ryaburi tubwira yuko ivyandikiwe Abisirayeli vyandikiwe twebwe. Nimba Satani yarashoboye kwinjira muri Dawidi, tuzi yaguhimbaza gukunda, yarondera igihe cyose gukora ibigorotsi bitunganye, ariko akamusunikira gukora ico mwami Imana uziririza. Ndasenze ngo mu izina ryawe ry'ubushobozi Imana, ikintu cyose umugwanizi, irembo ryose yoshaka ku exploiter ku buzima bwacu, iryo ryugagwe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Abana bawe gitanga cy'amahanga Imana bahagarare ku musozi wawe uhoraho, gitanga cy'amahanga Imana bakenguze uhoraho mwami Imana, amaso yabo yitegereze ikintu cyose cy'igiciro kinini, kandi mwami Imana yanje kwizegwa bahabwe ubushobozi bwo kukizana hafi yawe. Uzobukoze mwizigigwa, ubagirire neza, ubiyereke, ubanezereze, ubatwenze. Izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro mu izina rya Yesu tugushima. Amashimeshi ku mwami w'abantu.